Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye impungurupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisho muri ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'ububabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahinda. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwo gwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke uwo kwizera 100% bisigaye ari umuzi wibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasesema indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Mudufasha nuko mudufasha. Oh. Ararenze mutero. Mudufasha mutama, mudufasha bro. Yo. Yabaye. Betuzi tubonye gusa jya mugara twebwe no kuzima. Bishop, get go go. Get faster, umuhungu na. Ah. Amana come in. Ndakubwira ikintu kimwe. Buri munsi je ndakubwira ikintu uragikora ko bitegekanye gico. Nakuntu ufata ikintu iminenegwe. Ujya mutama akuna gukubita imisegonde biro yo kwama kurya mahasi. Nundi munsi uzana by'amanyanga izokoreka ico ndico. Sishaka nundi munsi urambabarira nukuri filime nagize amakuru. Attention nundi munsi nizosubira. Umva rero, aniyo mambwa yavuze ko tuza kumusanga muhira. Ndaravye neza ngani Samuel ijoro. Kandi yagise. Ukurumva. Ndakubwira ikintu kimwe rero. Tugiye hajya anye na burofa, nagufite natwe. Kwinjirana isura y'akazi. Amuhungu urazi ko atakazi wakoze hajya anye uwo maze wafashe kuso muduga uriruka. Unye ugiye gukora akazi kandi navyo kugira blague hapa ndagakora mumenye ko amahera ari menshi nito tugeza guhomba amahera kubera amahera natuyazo dufasha binashobotse tugorana tubige ahantu tuzakubana tuvuze igitura cy'iwacu suko cyo turongereza n'abandi abantu tuzaza kudukora kuri lebo y'iwacu nta mufsina nta mufsina bigaramo
urumva rero je bajye bahungu nabahaye igikorwa kandi ndabizeye ndakubwiye gute arabwiye n'amazi ntukoreko niwe yenda gusa ugashyira n'amazi ku munwa yo tuma tubategesha ibijumbuze wowe uzokwica wewe yahiye mubishikiye wesira done mbwira mutabo byagenze gute mwa igikorwa cyagenze neza bano bahungu je ndabizeye bano bahungu ndabizeye kabisa nkuko nabikubwiye ndazi yuko igikorwa kitegeza kugenda neza n'ukuri nayibona so rero je ngaha icyo nakubwira karibu twicare oya nakibazo karibu twicare nakibazo batingo vyahiye bimeze neza n'ukuri yes I izo nizo nashaka ukora akazi ugakora nyene nk'umuntu bifise mu mwete ntundi musi fresh waya wapkira boss turabagabo turabagabo tumvikana ikiringa gusa ni kimwe nakuyayata asigaye ko tugenda kugabura imari Karamof tuje kugabura imari ko boss atunubona hanga mweza bi wa muhungu wowe ukunda kujya wowe nabinze kujya hano umwanya waheze oya amazi rasava amazi nisava ariko mu byo kujya no ibyo kujya twakoze akazi tokakoze abahungu n'ibiki emwe ngai wawe uretse umwana ani wasina abaita kwa mbogo ani kwa mbogo wangu uyu munsi uranyicira ngaha mbogo ashobora kumenda gumayo munsi sivaga uyu munsi yo mbogo uramuze mwiza simbogo uranyiciye umwana mbogo uramuze sivaga uyu munsi uranyiciye sivaga ndakwendera inzoka mugore mbogo uranyica marononye uramekuye uranyica abavyeyi barashavuye urashira umwana wanje agiye mbogo uranyishe uramekuye uyu mutu uraguhindura inzoka uyu mutu uraguhindura inzoka uyu mutu uraguhindura inzoka uyu mutu uraguhindura ibyo ushaka byose mbogo uramekuye uyu mutu uraguhindura inzoka mugore zishobora gusenyera zishobora uyu mutu uraguhindura inzoka oya ntibishobora ndakurungika mugore mbogo uranyica ndakurungika uyu munsi ndakurungika mugore uyu munsi urashyira hejuru y'umwana wanjye aramekuye mbogo uramekuye mbogo uranyica mbogo nagiye gushimira kuko wankoze mu mihogo murankoze mu ijosi mbogo uranyica
uransuhuza more marika more nuko ashamuze imana yatari nakundi nuko imana yabiteguye nakundi nuko no kubyakira uko nta kintu twohindura ibyo twakoze imana yarabibonye nyataye kwe amagiye tutamunsi ebyiri mukeneye cyane nuko twaramukunda nyene ariko kuva wita mupfuye yapfiriye maze iminsi 3 ikiganiro kiraheze ndota buri joro ryose urumva kuko afuye mu mahoro ndaronka nijoro nguma murota ambwira ati mushire mahoro ibintu byiye byose byose uko nyene inzu ibintu byose uzi yari amwatsi arambwira ngo nje mugushira cyo ni kintu gihambaye kwere hama bigaca bigenda gute muri iyo ndo jewe icyo nabonye nuko umengo na mahoro afise kuko umengo yabonye ko yagiriye nabi mahoro none ashaka kwiha amahoro nawe nyine imisi 3 ikurikira wamaze kubona umuntu arota imisi 3 ikurikira kijyanye ne gisubira genda rondera amahoro umuhivye byose aho ni imana gusa ishaka kukwereka yuko utegereza gusubiza musazanje ibintu byiwe n'ukuri aha kandi aho rero usanga atamerewe neza iyari n'amahoro afise kubera izo ndoto rero nukuri kw'imana nshaka kumuha mugabo nje amahoro ahari kuko igihe aza mu ndoto mbona azashavuye kumengo sinzi afise ibibazo afise kumengo urabona umuntu iyo afise ama stress mu mutwe ambwira ati madame genda mushire mahoro ibintu byose none icyo shaka gukora ubu urondera amahoro umusanga hari uje kumwira ibyo nje mbona atakibazo n'ukuri mahoro ari muhira we umunsi wari wo wose uronse umwanya nje nzokwereka nzogutwara muhira nta kibazo kuko abantu basigaye baza kubera babonye umuntu fushije abantu baraza nibaheze peut-être après une semaine abantu baheze rwose je vraiment umuntu wa mbere nge kurondera ni mahoro muri ibyo bintu nanjye nyine ubwanje muha agashimwe ko yarakoze akazi jewe rero kandi ndagushimiye kubona uko kuntu wihaye iyo pene yo kumurondera amahoro ngo musubize ibintu byiwe kuko abantu bose bo bigira ega twaramurenganye na kibazo yarafise nta kibazo na kimwe uriya mubyara we yaje kwikwegera ikara mu gashambara n'ukwima ariko Imana yapanze twebwe nk'abantu na kimwe cyo byashitse mutama yagiye ubwo rero je nshaka kuzomubona amahoro tuzovugana ibindi turi kumwe asha aho n'ukuri n'Imana yarabibonye ibyo kiyago yadukoreye hajya Imana ihora ihoze niwibaze yuko kiyago aho ari ngo abaye mu mahoro kandi numvise ngo rashangazi asha yarasaze kubera umwana wiwe ibintu bakoze n'ubundi ibintu byose byavuye ku rugi ashangazi nyene nahandi rero ubu n'umusazi kikaguherekeza shangazi na mahoro ashobora kuronka na wakiyago nahari numva ko na mahoro ashobora kuronka yakoze ikibi ubu ari hehe nawe ari hehe nyene asha cyaramuherekeje ikibi n'ukuri kandi ikintu yabonye ni inyigisho narose muri iki kintu muri ibi byose twaciyemo nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intundwe urupfu ukuri kw'Imana ukuri ndashimye cyane ku munyakiriye kandi ababyeyi b'amahoro ndashimye kandi kubabona iminsi ni myinshi vraiment mahoro wewe ikinzanye ngaha nzi neza cyane ko ufise gishika cyinshi cyane cyo kumenya icyanzanye vraiment icyanzanye ngaha ababyeyi bacu ndaje kumushikiriza mahoro
ibintu byiwe byose ukuri k'umwana nasanze burya umubyara wiwe yaraturiye aratumara nta ngorane n'imwe mahoro afise kuri ibi bintu twakoranye neza yari umukozi mwiza sinigeze ntakaza n'ifaranga n'imwe ku kazi kanje umuganje yapfuye yagiye ariko nzi neza yuko nahari azogira amahoro abonye ko ngasubije amahoro ibintu byiwe byose kuri ubwo rero jewe namuzaniye impuze ibipapuro byiwe by'inzu ya nzu yararimo abandanya bamwe ubu ngiye kuyisinyira manishimye cyane hari hasigaye nk'amezi 3 aheze kurira ku mafaranga akorera urupapuro rwiwe rw'inzu mahoro ndakira icya kabiri amafaranga yakoreye yose tuzoyamuriha kwanza n'ubundi maze kuyasinya bagiye kuyajyana muri konteyine iyo ni nuze icya gatatu ndi umupfakazi yego ariko nshaka ko mahoro abandanya akazi ahagarare nkuko yahagaze bifise umugabo wanje ngo ndabizi neza ukuntu akora umugabo wanje niyigeze abitahura kuko yararozwe sinzi cyangwa yari ububeshi yarimo kubera uriya mubyara wiwe kiyago ariko kubera ko je nzi kuri sishobora kwirengagiza umukozi nk'ubiza cyane abandanya akazi kiwe ubu ngiye kumongera kabisa n'ubujera bwose bw'akazi azoja ashikiriza akira amadosiye yose y'akazi ndayashinze raba akazi raba amaofisi yose je nzoja nkora ibindi ukanzana amaraporo gusa urakoze mukuru turashimye ibyashitse tubabariranye kuko babana b'abantu nuko nazibana zidakomanya amahembe ariko ngira ngo turabitunganije neza Imana ishimwe cyane jewe nta kintu mfise cyo kuvuga mfise umunezero urenze nari maze kwihebura n'ukuri nihebuye nikarabaye uwizera Imana niyehura muvyeyi n'inzu ye katwubakira yagomba akazi kahagaze itarahera neza ariko rero ija mu kuvuga nyamukuru ko gushimira mufasoni kuri iki kintu gikugukoze cyo kumugirira ikigongwe umuhungu wanje kandi si ikigongwe gusa baramubesheye ibyo bavuze byose ari ubuswaganye uramuzi nyine akora neza urazi nyine ameze ujya n'isumirinda icyo yarondera yarakirondeye niba yarakironse ariko ku by'ububandi ibyo ni iby'ubusuma ariko rero yabazi ko inyuma y'inyungu haza akanyarire yego yasha kandi amarongo menshi aziba amatwi nagenda kubwira rero umuhungu wanje ibyo waciyemwo urabibonye sibyo hanyuma ubundi munsi ngira ngo uzoronka icyo uvuga hageze undi ashaka kuza kwereka ubujanja mbwira icyo umufashije uzobanza ushire ku rutaro hanyuma gosore ibihumbwa bizoguruka ibisigaye naho bizoba bikomeye imbere ko ugira umuntu mugenzi banza umutohoze umenye neza ameze uko wabonye ibyo ndimwarege yashobora kuguhinduka kandi none si muvyarawe uyagomba yamuhindutse si muvyarawe ariko kubeka tuzi inzigo ya nyina ariwe mushikanje twaravukanye ko turazinanye ko gusa n'uwo muhungu aje atatahuye ariko ngo ubu yamenye yabimenye urabona ko hatswe ariko rero kubera amasengesho twakoze n'uyu mufasoni wanje urabona igishu biduhaye ugende rero iyo ubare uri umugenzi nyamugenzi nturabenya akazi Imana ikuja imbere
akora akazi k'abandi neza tugira amayerere yandi agira umutwe n'amaguru bashaka kuri mzeye kwanza mbere manje shimire boss lady kora gukigoro no mutima kwanza ndamushimiye ukuntu yafashe agashikanje nawe akora makayagayaga aguma agasa neza gose kanje amashuri yako sava ibintu birameze neza kuri imana igazagire cyane gukora warerekanye ubuvyeyi kuko umuntu n'abantu yaba ntabura nitanga cyangwa ntakorana ibikorwa byanje n'ubwira bwinshi kumurira na boss lady nabwira kino kibazo cyo kumfasha mushikanje ntacyo ari gukora ariko urabona ko ineze yituga yindi kuri imana ishimwe cyane kigira kabiri n'ukuri bya bindi bavuga ngo wamugana aho ukunda kumbwira muzengo umugabo ahumura humiwe ego imisi yose niko bimeze kijya kintu kabisa nakibonye kandi ukigendere ko uzomenye ibyo ari ijana kwijana kuko burya umuntu utaraca mu bibazo hari ibintu bimwe mutashobora gutahura ubona gusa yuko ari bisanzwe je mushikanje yaramanuwe yambwira cyane byo kujya mu mugabo naramunegirije gose muze warambwiye byageze uko nyine bahita telefone kwa boss lady telefone n'abana bakora ibintu bakiriya niyo cyangwa ya company Hello Alaikum salam Nizero kagira gasubira mu gisagara. Afrika karondera yaje Ubu ni kurondera akazi aho. kurondera umugabo Bandi nabazurondera akazi uko. nukuri vraiment ndashimiye cyane wewe ku mutima nibaze ko ibyo twashiyemo ari kigwa gikwiye kandi gikomeye cyane natahuye yuko burya bampemuke ndamuka benshi nibo bonyine kujya mu hungu yambere impemuke ndamuka dasanzwe shangaza mbere impemuke ndamuka dasanzwe kare ko abahemuka burya guhemuka ni ikintu kibi cyane Hari ubuzima yego kandi n'ububeshi navyo niye nico kibe cyose none ububeshi ameze nk'umuruzi niko bimeze kabisa barakoze cyane ibihe byose nuzo bashimisha bose naho kuri neza ibihe byose uratanga uburyo bwawe ugatanga n'inguvu zawe ubereka kuba babaye nabo batera imbere ariko igitangaje abazogushima ni bake ntibazokura kwinenge maze bagusha intege uzobashimisha bose naho kuri neza ibihe byose uzobashimisha bose naho kuri neza ibihe byose kuba kwisi biragoye kuba kwisi ntivyoroshe gushimisha abantu bose nawe byashobokeye uzoronka bagukunda uzoronka bakwanka abazogushigikira n'abazokugwanya urakora ineza wirenganire uzurindire amashimwe urakora ineza wirenganire